turavuye mu Rutana hari igiharo neza na neza hariya akurubaho. Ubu naho duhinguriye Makamba turabe ingene vyifashe ngaho Iburagane. Abaragane ngo ngwiki ko je ntababonaga mana yanje. Byageze gutega wamaye inka. No kuvuga ntimukivuga rero. Bebashe ninde basindiye. Hari umutama tubana igihe yaba yanyoye agacupa kakamushika. Atashe ku mugoroba yari afise agahungu kiwe kagahererezi. Agacupa kamushitse. Agacashi kavuga ngo Kenede inde yagusindiye ga mwana. Uwo mutama n'ubutama ryoshe inkuru sana. Rero namwe n'umunsi mbona umengo mwarakaye. Reka twumve ivyo bibazo mufise bibarakaje. Nuko rero ako karagaciyemo. Mu ndwi iheze twarabashikirije ikibazo abanyamakamba bafise, cane cane abakorera mu isoko ya Makamba. Twari twababwiye ko abantu badandariza mwihangare aribo badandaza igishweka bari bahagaritse ibikorwa vyabo kugira ngo bagaragaze akababaro. Twavuye tumenya mu nyuma yuko ico kibazo kitafiswe n'abadandaza igishweka gusa, ahubwo ko ico kibazo gisangiwe n'abatari bake bakorera mu isoko rya Makamba. Mwigihe huba ku isoko rya Makamba, umwenegihugu wese yarafise ikibanza bamwatse 300,000. Bati rero aya mafaranga mutanze, uyatanze wese azoyiriha mu mwaka. Uwo mwaka uzohera atariko aratanga ikori muri komine. Uwo mwaka ngo waraheze bayirishe. Harageze igihe rero baravuga bati kizire imbaho mu isoko ntizisubira gukora. Umuntu wese yarafise kioske yubatswe n'imbaho ubu agiye gukoresha ivyuma. Ngo babanyagihugu tanka uwo mugambi ntibawanse ngo umwe yatanga hagati y'imiliyoni 3.5 n'imiliyoni 4. Bavuga bati aho nta masezerano yigeze ahaba. Umunyagihugu yubaka ako kazu canke ako kioske azi yuko ariko yubaka ikibanza ciwe. Inkuru y'umwana ngo isubira inyuma. Umwenegihugu kugira ngo aronke ico kibanza, ngo ivyo bibanza babironkejwe muri 98 batanze amafaranga 220,000. Murumva yuko ico gihe amafaranga y'u Burundi yaragifise agaciro. Ayo mahera yarayatari make. Nuko ngo abanyagihugu bakorokera kuri ya makiyosike bayubakisha ivyuma vya danje. Ngizi miliyoni 4 ziragurutse. Mu nyuma rero ngo baca baraza bati gira amahoro, izo kioske rero mwubatse ni za leta. Babanyagihugu ngo bari bakoresheje miliyoni 4. Murumva yuko izo miliyoni 4 atazobaronse zishiye ziba iza leta. Ngo bari bahejeje kubakisha ivyo bibanza bagaca bagira bati reka tubikoteshe kugira ngo turonke igifasha imiryango yacu. Ugasanga kioske icishikirizwa uwarayipanze. Bo bati naho iyo kioske yari yubatswe n'umunyagihugu yategerezwa kuriha amafaranga 5,000 ku kwezi muri komine. Kuko ngo bagira bati urusi uteretse ku iyo kioske rwa komine, muyandi majambo rwa leta. Ivyo abahadandariza ntibigeze babihakana. Ubu rero ikintu gitangaje ngo bagize bati ubu ntimukirishe 5,000 muzoriha 50,000 ku mugozi. Nukuvuga ngo bagwije amafaranga bahora batanga incuro 10. Ngo abahora bakotesha ubwo bukiyosike bahora babukotesha 25,000. Abakorera mu mahangare naheruka kubibabwira, aba ni bamwe bigishweka bahora bariha amafaranga 5,000 ubadugirijwe ko incuro 10. Ubu bariha 50,000. Abari mu mashop yubatse hampande y'isoko ngo bahora bariha 20,000. Ubu ngo bazoriha 70,000. Abari mu makioske y'ivyuma ngo bahora bariha 5,000, ubu bazoriha 50,000.
Abadandaza b'imakamba rero muri rusangi baravuga bati aya mafaranga ni menshi cane ntitworonka bivanye n'ubukene busanzwe buri mu gihugu, bati kiretse honyene bagomba yuko twomoka. Aba banyagihugu barasaba leta mvyeyi ko yobatezurira ngo ntibanze gutanga ikori, ariko ngo yofuma igwiza na kabiri hakigwiza na 10 kuyo bahora batanga. Reka nsozerere ku kibazo ngoma mbaze umurundi wari we wese. Abategetsi bacu barakunze kwidoga bavuga yuko abarundi bahereye hanze batwara y'imitahe aho kwigumiza ngaha ngo ikore mu gihugu. Ikibazo rero niki, mbega aba bantu bari batunzwe no gukora urudandazwa, bagiye baza babona amahera bahora bariha muri komine agwijwe ko incuro 10. Mbega ubu bwo bari uburyo leta yatoye gukuborohereza mu bikorwa vyabo vya misi yose, gutuma ingabire zabo zo kudandaza zishika kure, bwo bari uburyo batoye guteza imbere urudandazwa, canke bigaragara ko ari uburyo bwo kugomba komora aba badandaza, canke bigaragara yuko ari kugomba kunaniza aba badandaza kugira ngo bate bomoke. Ikibazo nibaza ko gitomoye. Iki kibazo gisa n'igihuriranye na ca kindi wa munyeshure aheruka kumbaza ati none twokora iki kugira ngo abanyengabire baguma bagenda mu bindi bihugu, bagenda gukoresha ingabire zabo mu bindi bihugu, bashobore kugaruka kuzikoresha ngaha mu Burundi. Kwaro kubibutsa shenguruke turashikanye, ubwo bwari ubutumwa bw'abenegihugu bakorera mu isoko rya Makamba. Twari guca ngaho haruguru ku murenge kugira ngo turabe ingene bipanze, ariko reka duce Nyanzarake, amazi yazinutse ageze kure wa mpayinga. Reka twibananize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi, kandi ntimwibagire kugira subscribe hariya ku ishure ry'abarundi bose hariya kuri YouTube, mugire na jeme, hanyuma mugire na komantere, musabikanye ubutumwa n'abandi, ariko ntimwibagire gufyonda kuri kakazogera kugira ngo uko dushize ko icigwa buri munsi uze wumva mu telefoni wawe ngo ba gira amahoro.